Barundi kazi inshuti z'Uburundi nkuko musanzwe mubimenyereye turi kuri Kibonobono Media ikinyamakuru canyu arico cacu ikinyamakuru c'urunani rw'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono mu Burundi. Imbere ya kamera murabona neza na neza umutama canke umunywanyi ashajije mu mwambaro wa kibonobono. Reka tumusabe atwidondore. Murakoze kumpa ijambo. Jewe nitwa Ningarukiye Dieudonné nkaba nsanzwe ndi umunyamutahe muri Kibonobono. Dieudonné Ningarukiye murakoze cyane kutwidondora. None muri Kibonobono ko tubona musanzwe mwambaye umwambaro, abantu bose bo muri Kibonobono bisigura ko baba bambaye uwo mwambaro canke ni kubera ivyo muba mukora bibara vyerekanwa n'uwo mwambaro? Abanyamitahe bari muri Kibonobono si bose baba bambaye ino myambaro, ahubwo mfise icyo nsanzwe nkora muri Kibonobono, no kuvuga ko ndahimiriza abandi bagenzanje abanyagihugu ababanyi kuba abanyamitahe ba Kibonobono. None ico gikorwa cyo bacoroshe kimeze gute? Ico gikorwa bivanye n'akahise twahitiyemo, ico gikorwa nticoroshe kubera ko abantu usanga bafise amakenga kuri bina biriya ngo haraje ibi haraje amashirahamwe ya nariya yaratwivye ntitwamenye yayongeye, ariko tugerageje kubasigurira bakamenya ihangiro n'intumbero ya Kibonobono, benshi bariko barabitahura, no kuvuga ko ari intambwe ku yindi. Turabona neza ko mu minsi iri imbere bazovyumva kandi bakinjira ku bwinshi. Ego murakoze cyane, kandi ni vyiza kubona hariho ababitahura. Ego none ivyo bintu mubabwira batahura nibihe? Urakoze cyane. Ku by'ukuri maze kwihweza imigambi ya Kibonobono, Kibonobono ikubwira iti zana umutahe ube nawe mu banyamitahe bagize societe Kibonobono. Ikakubwira iti genda urime Kibonobono hama uzozane tukugurire. Isoko irahari kandi tuzokugurira nawe unezerwe ushimishe. Rero umuntu umaze kumusigurira ivyo birumvikana ko ashobora guteza kubitahurana cyane cyane ko Kibonobono ibe yaco iri hejuru gusumba ibindi biterwa dusanzwe turimo. Murakoze cyane. Wewe murumva mubwira bene gihugu batarinjira mu burimyi bw'igiterwa c'ikibonobono tishiramo umutahe, hama umaze gushiramo umutahe nawe uca ugenda urimo Kibonobono tuzokigura. Mbega mukigura amafaranga ngahe? Muri Kibonobono ikiro ca Kibonobono kigurwa amafaranga 15,000 ku kiro. Murakoze cyane, ayo n'amafaranga menshi, bica byumvikana yuko ni biterwa bike ngaha mu Burundi, kambere no hanze y'igihugu byo bishobora kugurwa umwimbo wavyo amafaranga nkayo. None mwebwe mukorera hehe neza na neza ako kazi kanyu canke uwo mwuga wo gutumirira abandi kwinjira muri uwo mugambi w'uburimyi bw'igiterwa c'ikibonobono, kugira ngo umuntu ashoboye kubarondera aho yo batora ni hehe muba muri kenshi? Urakoze cyane. Kubisanzwe harande y'imirimo nsanzwe nkora, je nsanzwe ndumurimyi. Yego. Ariko bibonekana ko ni Kibonobono kizoba mu byambere nzoshobora kurima. Hanyuma ndigisha aho mbaye kubabanyi, ariko hanini ndakorera muri meri ya Bujumbura mu masoko atandukanye kugira ngo nigisha abantu batarumva ivyiza vya Kibonobono kugira ngo bashobore kuvyumva hama tange imitahe kandi banashobora no kukirima. Murakoze cyane. Aha muri meri hariho abantu benshi batunzwe n'uburimyi, nubwo baba babangaha ariko hirya no hino hariho ahantu bashobora kuja kurima. Nca numva yuko iyo uri kurigisha ibintu by'uburimyi barabitahura baravyumva. Hari izindi ntambamyi murahura nazo igihe uriko urigisha kiretse za zindi mwatubwira zuko bamwe bashobora kuba baragiye mu bintu by'amashirahamwe, ababwira ati zana amahera zana ibi nibi hama bakabiba? Nta ntambamyi hakura ko turahura nazo, uretse ko gusa umuntu usanga gusiguza byinshi byuko nyene amaze kwibwa, ariko nogira ko ndamuhanura ndamutera kamo ajya amahera bakoresha mu bindi bintu ugasanga ni ibintu bitagira akamaro. No muhanura aze yinjire mu Kibonobono, kuko Kibonobono ni iterambere kuriwe kandi kizomara igihe kirekire. Urakoze cyane. Hanyuma mu gusozera turumva ko muhejeje gutera kamo ugwaruka
nibaze bashiremwe imitahe ego kandi bizogenda neza. Mu gusozera nakajamba kahe wobwira abarundi baba bari mu Burundi canke abari hanze y'u Burundi bamwe twita aba diaspora nk'impanuro canke ikintu wobabwira na cyane cyane kibatumirira kuza kwifatanya no mu muryango w'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono? Abantu no bahanura kumva isi uko iriko iragenda, iterambere aho rigeze. Ubuzima bw'uno munsi sibwo bw'ejo. Nimba uno munsi dushobora kuronka ikitubeshaho, tumenye ko mu mwaka uza canke mu myaka 5 iri imbere bizorushiriza kugora kugira ngo umuntu aronke ikimubeshaho. Rero mu gihe abonye iyo occasion, iyo opportunity yo kuronka hanashira umutahe akavuga ati ndabusize hariya anye ikingo kanaka ndazi nzoronka ko 5,000, 10,000, 100,000 bivanye n'umutahe wasizeyo. Nibaze binjiye mu mugambi hamwe n'abandi dukorere hamwe, na cyane cyane urugwaruka rugifise amaraso ashushe kuko nibusanga bashoboye biziterambere. Duhora twumva umukuru w'uru runani akunda kuvuga ati wewe zana umutahe wawe ushiremwo uzogufasha kubaho uhembwa n'ibintu bikozwe n'amahera make yiwe wizaniye muri kazoza, ayo mahera akagufasha. Namwe niko mubibona? Niko tubibona cyane, turamutahura. Wewe yaramaze kubona imbono mbere twavuga ishigikiwe na vision y'igihugu. Rero iryo mbono yiwe tugerageje kumukurikirana, by'ukuri turabona ko ihangiro rihari kandi intumbera yifise, iterambere tugiteze. Murakoze cyane. Hari abashobora rero kubarondera kugira ngo mubafashe kubasigurira ivy'uwo mugambi, na cyane cyane ko ari cyo gikorwa mwihaye. Mwoshobora kubaha adresse mwavuze aho mukorera twahumvise, ariko rero akanimero ka telefone canke uburyo bworoshe bwo kubatora mwobutubwira? Ego cyane, je nababwiye nitwa Ningarukiye Dieudonné. Ndumwigisha iterambere rijanye n'ikibonobono. Hama wumva ko imigambi ya kibonobono itahutse ariyo muteza imbere, yoshobora kundondera kugira ngo tumushire mu rutonde rw'abandi, tumuhe nimero matrikire. Akanimero ashobora kundonderako 79 amajana 962 mwogasubiramwo ni 79 974 960. Izo zirakora kuri WhatsApp no kuri APR. Murakoze cyane, araduhaye akanimero. Rero uwo bakeneye kwinjira muri uno mugambi yoshobora kuzimuronderako akamufasha, ikambere n'ukeneye ivyo asiguza akabimusigurira kugira ngo ibintu bigende neza. Turabashimiye rero kubona mwaje ku kinyamakuru cacu arico canyu, mukaba mukurikiranye ino nkuru igiye kubafasha kumenya uwo mwokwitura mu gihe mukeneye gusiguza. Duhamagarira mwese utaragira subscribe ayigire, nimba ariho ariryo ryambere ubonye ibiganiro vya channel yacu, gira subscribe kugira ngo nibindi bizoza hanyuma bizoze biragushikira atankomanzi. Ikindi kandi tubabwira ni kugira share kugira ngo aya makuru uronse ashikire abantu benshi bashoboka. Turabasezeye mubandanye kugira ibihe vyiza.